ububi bwarashishikaye burakura muri jewe, bumaze gukura muri jewe kugeza aho umudayimoni anyatira izina acanyita Gashato Kambaye Akandi. Amaze kunyita Gashato Kambaye Akandi rero byarahindutse cyane, kuko urumva umudayimoni yari yamaze kunyifatira cyane gose. Hanyuma rero acantegeka kwama nambaye ikoti n'igikwembe. Bakunzi ba Meira TV turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uyu munsi dufise umutumire kuri Meira TV agomba dushingira intahe y'ivyo Yesu yamukoreye. Muramubona imbere yanyu, reka tumuhe mikrofone yidondore aca tugira ku muriri ashingira intahe Yesu Kristo. Kaze. Murakoze. Kwizina nitwa Mahata Ezekiel, nkaba ndumukozi w'Imana, nsanzwe mvuga ubutumwa mu ishingiro rya Pentecoste, kandi nkaba mba mu ntara ya Gitega, komine n'Iryasoro, umutumba n'Indava. Nuko rero nagomba ndabashingire intahe gatoya y'ingene ahantu Imana yankuye. Jewe intahe yanje ihagaze mu cete Pawulo yandikiye Abagalatiya igice ca 5, ni jambo rivuga ingene Kristo yatugobotoye adushira ahantu h'umwidegemvyo. Hanyuma rero jewe mu njamake navukiye mu nzu y'abantu badakijijwe, no kuvuga mama canke papa bari bapagane, ntibari bazi Imana. Hanyuma rero papa yari umupfumu. Hanyuma rero papa ari umupfumu, harageraho nkura ndaba umusore. Mu nyuma aca anjana muri ivyo bikorwa yakora. Jewe nari umutwazi w'indaha ya papa. Hanyuma rero igikorwa yampa, wewe yagenda guhamura imiti mu ishamba. Hanyuma rero ahamuye imiti mu ishamba akacaza akayinyereka ati mwananje uyu muti witwa uku, uyu muti witwa uku. Imiti isekurwa nkayisekura. Hanyuma rero tugaca tugenda yaruye kuragura. Birashishikara ikintu gusa yankorera, yampa amafaranga yitwa yo ubwugurura ndaha. Hanyuma rero muri ico gihe rero maze kubona ko bidatosheje, maze kubona amafaranga aca, nanje njamwo nkora ako kazi papa yakora, aca aranyatira. Ntitwasubiye kugendana, natwaciye tugendana. Nagoma ndababwire burya Satani afise ububasha bukomeye cyane gose kuri bajya abantu biwe bitwa ko bamukorera. Satani rero yaciye nkomantaza umutima kugezaho je ubwanje iyo mitarije nayironderera. Nagomba rero ndabashingira intahe, menyeshe abantu kumbure bakiri muri iyo nzira mbi, iyi ntahe banyumvirize neza ico ngomba kuvuga. Rero jewe ikintu twakoresha muri uko kuvura canke muri uko guhenda abantu, twakoresha ibintu bita ibihambo, ahandi bavyita ngo ni bihago. Ivyo bihago rero nico gituma nagomba ndababwire ukuntu bimeze. Hanyuma njijemo gatoya nagomba mbwire abariko baranyumviriza yuko nk'umuntu yoba akiri muri iyo nzira yoyivamwo, kuko nta kintu citwa igihambo canke igihago kiriho. Jewe ngira ndababwire rero ibihambo ico arico niyo vyava. Ibihambo vyari uburyo bwishi. Hariho ibihambo bita impigi. Impigi nayo rero cari igiti umuntu
agati umuntu yayugumbya ku muriro, hanyuma rero kaja ku mwotsi. Kamaze kuja ku mwotsi rero naca afata intambi nkayotsa mu ziko, nkaca mpimbura utuntu tw'uduhigi duto. Aho rero maze kugenda ahantu, uwo muntu yambwira ngo jewe naragiye ku mupfumu, baca bandoga ikintu bita impigi. Izo mpigi nabanda zifise mu mufuko w'ikoti, nkaca ndazishira mu kanwa, nkazishira munsi y'ururimi. Uti none byagenda gute? Uwo muntu naca ndamucurura sago, hanyuma maze kumucurura sago nkaca ndamushinga kwa menyo, maze kumushinga kwa menyo nkaca nkwega amaraso, hanyuma rero nkaca njira hasi za mpigi nashira mu kanwa. Hanyuma rero uwo muntu akaca avuga ngo urakoze kuntabaye ukankura izo mpigi. Ibihambo rero byari uburyo bwishi. Hari aho twakoresha ico bita ibivumvuri, hari aho twakoresha ico bita amabuye y'imijabu. Ibyo byose nabigendana mu mufuko wanje. Hanyuma rero nagomba nshingira intahe abantu cane bo mu ntara ya Makamba bariko baranyumva muri aka kanya, kuko iyo ntara niyo ntara nakoreyemo cane gose. Hamwe bumbaza imitumba yo muri Makamba, mu ntara ya Makamba nta mutumba numwe ntazi. Aho hantu rero niho nakoreye cane mu mitumba yaho, kuko muri ico gihe abo bantu bari baraboshwe cane gose. Nico gituma nagomba kubwira nti umuntu wese atarabohoka ngo ave muri ubwo buja abuvemwo, kuko nta gihambo kibaho, nta na kimwe. Ntabaciriyemwo gato kugira ngo abariko baradukurikirana bumve neza, batahukigwe. Ibyo bintu mwise impigi canke ibihambo ni ibintu mwagendana kugira ngo umuntu aje kwivuza canke aje ngo mumutunganyirize? Nivyo mwahavura munyegeza we wakaza kwibaza yuko mubimukuyemwo kumba ari byo mwagendanye? Mubasigurire neza si kugira ngo batahure ukuntu izo mpigi mwazikoze iki n'ibyo bihambo. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Navuze ko byari bihambo. Dufatiye mu ntara uko zimeze, bamwe bavyita ibihambo, abandi bakavyita ibihago. Rero ibyo byari ibintu tugendana, kuko navuze ubwa mbere yuko izo mpigi je ubwanje nije nazironderera. Maze kuzironderera rero nkaca ndazishira mu mufuko w'ikoti. Rero igihe nshitse ku rugo, ko twarakunda kugenda dutembera ku rugo, hanyuma rero bakaca mbwira ngo none wewe ngo basogokuruza ko bahora bakora ibintu nk'ibi bagakura abantu ibihambo, wewe ntavyuzi. Rero kubera nabandi zifise mu mufuko, nicambo bandi je ndabizi. Gucyo rero twaca twumvikana. Hanyuma rero nagomba kubabwira ko nabamfise ico bita igipimo. Rero igipimo naco rero yari amazi nasize mu icupa. Hanyuma rero hariho umuti bita umunyagasozi. Uwo munyagasozi usekuka ushira mu mazi ubiri furo. Rero muri ico gihe naca ryacupa ndarizungwagiza, kuko nategeza kumanza kumupima, kuko ntamupimye ntivyashoboka. Naca ndamushira kw'iryo cupa, nkaca ndamubwira nti wewe bakuroza impigi, kuko urumva ko nabandi zifise mu mufuko. Wewe bakuroza impigi canke bakuroze igihambo bita intundiro, canke bakuroze ibivumvuri, kuko nabandi bifise mu mufuko. Hanyuma rero gucyo yacambye ati none woshobora kubinkura? Tegome cyane ndabigukura. Kandi muri ico gihe ahose namupima byaba biri munsi y'ururimi, kuko ngitamaje mu irembo naca nkora mu mufuko, nkaca ndabishira mu kanwa. Ndabisize mu kanwa rero tukabona kuyaga biri mu kanwa. Nayo mpamvu rero naca mfata urasa igwembe, nkaca ndamucurura sago. Hanyuma maze kumucurura sago, nkaca ndamujya amenyo, kandi nkayamujya cyane gose kugira ngo yumve ko ico gihambo kiriko kiramuvamwo. Nkaca rero
nkweze rero ya mpigi canke ca kivumvuri canke ya ntundiro nkaca ndabitaho hasi, gaca rero avuga ati yo urakoze cyane kuko nibi umupfumu yari yarabimbariye ko ndabifise. Rero byari bihambo byo mu buryo bene ubwo. Hanyuma rero uti none intundiro mwayikura hehe? Intundiro ikara kantu twabariza urushinge. Hanyuma nagoma ndambwira bariko baranyumviriza, burya haraho usanga abantu nk'impuzi iheze ugasanga ntamenya iyo kijya gishambara ahantu caroye. Haraho usanga abantu bavuga ngo jewe ngo barantwaye impuzu mu buryo bene ubwo ngira bagiye kuyindogeramwo. Rero nagomba mvuge ko impuzu aho ndayibonye yaheze iyo ariyo yose naca ndayandura kuko naziga konja kuyikora mwizo ntundiro. Hanyuma rero naca ngenda nkafata umuti w'igitokitoki bijya bishubwa by'ibitoki nkaca ndabiturira, maze kubiturira rero nkaca nshira indani muri ka gatambara nakase neza. Hanyuma rero nkaca mbarira n'ugwembe, mbere washaka nkaca nshirako iryoya ry'inkoko. Hanyuma rero maze rero kubishira mu mufuko, maze kubikura uwo muntu yambariye ko bamuroza intundiro, maze kubishira ngaho yaca atangara akavuga ngo ihena ya mpuzu yanje, bikaca bigenda uko rero. Hanyuma rero ivyo bihe ndabibamwo igihe kirekire. Hariho ibindi rero bita ico bita amahembe canke bita inteba, no kuvuga inaga. Abantu gacanga bavuga ngo jewe ngo barandoze inaga, abandi bakavuga ngo jewe ngo barandoze ihembe, abandi bakavuga ngo jewe barandoze ico bita umuzi. Ibyo byose rero nagerageza kubirondera. Hanyuma hari igihe twakoresha ajya amahembe y'imfizi y'intama, kuko jewe ndiko ndagenda nkabona ahantu babaza imfizi y'intama, ico nihutira kugura wari ujya mutwe. So kuvuga ngo nawe ugura ngo ngomba inyama cyangwa nkunda inyama, ariko nagomba ajya amahembe kuko hari ico nayazigamwo. Muri ico gihe rero ihembe ry'intama naca ndarikata neza, maze kurikata neza nkaca ndarishiramwo wa muti w'igitokitoki n'igishishwa c'igitoki nababwira. Hanyuma rero nkaca mfata amaraso y'inkoko nkaca mbuganiza muri rya hembe. Hanyuma rero nkaca ngenda rero bakaca bambwira bati jewe umupfumu yarambwiye ko yandoze ico bita ihembe. Aho nkigejeje ngaho ububi bwarashishikaye burakura muri jewe, bumaze kukura muri jewe kugezaho umudayimoni anyatira izina acanyita Gashato Kambaye Akandi. Amaze kunyita Gashato Kambaye Akandi rero byarahindutse cyane kuko urumva umudayimoni yari yamaze kunyifatira cyane gose. Hanyuma rero acantegeka kwama nambaye ikoti n'igikwembe. Ndegeze kwama nambaye ikoti n'igikwembe rero acantegeka aca mu bundi bwenge bubi budasanzwe ca gipimo nja ndakireka, aca ambwira ko ntegerezwa gukoresha ikaye. Uti none iyo kaye wayikoresha gute? Iyo kaye ukuntu nayikoresha, naba mfise isabune, mfise ijya sabune gifurango yo kumesa, naca ndayandikamwo, nkaca nandika ku rukaratasi ivyo niyumviriye. Nkaca mvuga nti wewe barakuroze kandi bakuroze ihembe, kandi iryo hembe ririko rirabira amaraso, kandi uwo munsi utarikuje ntwarara. Hanyuma rero bambwiye ko hariho ivyo bamuraguriye. Rero nca ndamubwira nti kugira ngo umenye ko ari byo rero je ngira manze nkoreshe igipimo ciwanje. Nakora gute none? Muri ico gihe naba mfise wa muti wirabura, wavuye muri vya bishishwa by'ibitoki. Hanyuma rero nkaca ndawusanzaza kuri rwa rukaratasi, nkaca ndamubwira nti je rero igipimo ciwanje ni iki, fata uyu muti usanze neza kuri rukaratasi,
wa muti amaze kuwusanza neza kuri rwa rukaratasi rero yacabona bya bindi nanditse biciye bigaragara, nkaca ndamubwira nti hamagara uzi gusoma rero agusomere urabe igipimo cawe ngene kimeze. Nimba azi gusoma yaca yisomera wenyene agasoma ati baranduza ihembe kandi iryo hembe ririko rirabira amavuta amaraso murantunga, hanyuma rero kandi utari kuje uyu munsi ntwarara. Muri ico gihe rero naca ndamubwira amafaranga yose nkeneye, naca ndamubwira nti rero iryo hembe ntivyoroshe kugira ngo riveyo dutegeza kumanza kuritota tugakoresha imiti kugira ngo turigunde ntirize kwiruka. Muri ico gihe rero yaca mpa amahera, hanyuma rero nkaca ngoresha ubwo buhinga bubi satani yanyatiye, hanyuma rero rya hembe nkaca ndarikura, maze kurikura nkaca ndaritekurura, maze kuritekurura akaca abonamwo ya maraso kujya nabikumubwiye, akaca yiruhutsa aturakoze mushinga ntahe kuntabaye mu buryo bene ubwo. Ibyo birashishikara, ubwo bubi ndabugenderamo, ndabandanya ndabigenderamo, ariko ibyo byose birahava ndabona ko atamahoro ndoshobora kubironkana. Mu nyuma rero muri ico gihe rero niho naca mfata intumbero yo kwihana. Hanyuma rero muri ico gihe rero ni Imana rero yagombye ko nihana, kuko haje Imana mu guhamagara umuntu icisha mu buryo bwishi. Hanyuma rero narahantu hamwe njyamye numva ijwi rivuga ngo hunga ntupfe, numva ijwi rimbwira ngo hunga ntupfe. Muri ico gitondo nja mfata akayira ndagenda ku rusengero rwari runyegereye ndasenga, ariko ngiriko ndagenda ngira imigabo mu mitima nijewe ngira ngende kwihana. Hanyuma rero ubona ngiye kwihana rero aka kazi nahora nkora ndakompa nihana, ndaba umukristo wo mu ishengero mugabo ndeko nzohora aka kazi nguma ndagakora. Hanyuma rero muri ico gihe rero nja ndafata akayira ndagenda kwihana, maze kwihana ivyo sinavyihanye. Ndibuka ko nabwiye umukozi w'Imana nti jewe nje kwihana inzoga gusa, nje kwihana kuboregwa. Hanyuma rero umukozi w'Imana arampa impanuro aransengera, ariko ico nshimira Imana rero maze kwihana iryo jwi ryo mu mutima nari mfise ko kuvuga ngo sindavyihane, byose Yesu wanje aca arabifutira arabikuraho. Ntashishika rero nje imbere y'Imana ndasenga Imana kugeza aho Imana ingirira neza, kugeza aho numva umuhamagaro mva umuvuga butumwa. Cyo gituma rero mu kurangiza nagomba kubwira abariko baranyumva cyane cyane abantu bo mu ntara ya Makamba, nabo muri iyi ntara nyene ya Gitega, kuko nabo nyene birashoboka ko ivyo bintu baba babigenderamo. Nk'umuntu yoba yiyumvira yuko hakiriho ikintu citwa igihambo, nta gihambo cigera kibaho. Ibihambo byari ibintu twebwe nyene twikorera, tukabishira mu mufuko tukabigendana, mu nyuma tukabikura abantu. Urumva twarabaroga tugatako tukabarogora. Ariko rero ibyo byose Yesu abona ko ari ubusa. Hanyuma rero iki gishinga ntahe atari hake naragiye ndakivuga, ariko ikintu nshima nuko ubu ndagicishije ku radio kugira ngo n'abandi bantu bo mu ntara kumbure batoba boba bakigendera muri ibi bintu turiko turavuga, iyo bimvira yuko hoba hariho ibihambo biriho, babimvira yuko hariho ihembe. Ego hariho amahembe y'imiyaga yitwa imiyaga mibi, iyo nayo mu izina rya Yesu nubusa gusa. Iyo umuntu yayimenye ko yatewe, kuko nayo ni mpemu mbi muzindi, iyo tuzisengeye zirakirizo ziragenda. Ariko ayo mahembe nariko ndavuga na mahembe twebwe nyene twigendanira mu mufuko, hanyuma tukagenda tuyakurira abantu kungo, canke tukagenda ivyo bihambo tubikura abantu mu mibiri yabo, kandi ari byo twigendaniye, kandi ari ibintu twasize munsi y'ururimi. Gishinga ntahe rero canje cari ico bisigaye saza. Imbere yuko murangiza nagomba kubabaza akabazo, mbega igihe mwari mukigira mu mwijima wo gupfumura, n'igihe mwari mumaze kwihana,
mwabonye itandukaniro ririhe mu mutima ubwa mbere mutarihana n'ubugira kabiri mumaze kwihana, mwabonye ibyo bintu bifitaniye isano iyihe? murakoze cyane. icyo kibazo ni cyiza cyane rwose, burya mumbagira ikibazo cyiza cyane rwose. itandukaniro rinini nabonye kwakira Yesu bifite ikimaze kinini cyane rwose. biratandukanye n'igihe tutari bwakire Yesu, kuko igihe tutari bwakire Yesu urumva ibyo twagenderamo ko byari bibi cyane. hanyuma rero murakoze, ikindi nagomba kuvuga ijambo rimwe tucihana, tukigiye kwihana, hariho ijambo rimwe batubwira, nibaza ko mugabo rero cari nk'igitutsi badutuka. jewe mu muryango mbamwo canke mu bwoko mbamwo bavuga ngo burya bwoko ntibukizwa, ariko rero nagomba ndakubwire ko twarakijijwe, twarakiriye Yesu. nico gituma kenshi ni naho ndoye nkunda kubashingira intahe nkababwira ko umuntu yoba akigendera muri ivyo bintu yobivamwo. twebwe rero twarakijijwe, koko nubwo bavuga ngo n'ubwoko budakizwa, twebwe twarakijijwe. mu muryango iwacu turafise abantu batari bake bakijijwe. nagomba kuvuga nko ku mutumba nsanzwe mba ko wandava, ikigwati mvamwo kirafise ikorari nini cyane. rero bavuga ngo ubwoko bwacu ngo ntibukizwa, ariko rero nagomba kubwira abariko baranyumva bose buba baciyumvira iryo jambo, ubwoko bwacu burakizwa. Yesu abahizagire. murakoze cyane, turabashimiye ku ntahe nziza mudushingiye. hama abariko baradukurikirana twizera ko bafashijwe cyane. Yesu ni nyishu muri byose. murakoze, Yesu abahezagire.